Ndabaramukije bakunzi ba Bahati Info TV. Muraho neza mwese abi Burundi n'abari mu mahanga. Kubatarabikora fyonde subscribe canke se s'abone, mutibagiye gukora share, comment na like. Reka uyu munsi turaganira ku kintu ciza cane. Ubwiza n'akaranga kabigeme b'Abarundi kuva imuyinga kugeza ku kiyaga Tanganyika, aho tuba tuvuze igihugu cyose muri rusangi. Abigeme b'Abarundi si abantu gusa beza mu maso, ni ibimenyetso by'umuco, urukundo n'ubuntu bw'Abarundi. Reka duhere aho amateka y'ubwiza bwabo ava. Kera cyane umwigeme w'umurundi yari afatwa nk'isoko y'ubuzima n'amahoro mu rugo. Kera baravuga bati umwigeme mwiza si uwisiga, ni uwubakira canke se ni uwakira abashitsi atari ukwisiga gusa. Ivyo vyerekana ko ubwiza bw'abigeme b'Abarundi butagira gusa ishusho y'amaso, ariko bwubakiye ku mutima mwiza, ukubaha no kwifata neza. Abagabo ba kera ndetse n'abasaza b'ico gihe baravuga ko ubwiza bw'umwigeme w'umurundi bubonekera mu kuvuga neza, mu kugendera indero no mu gufata neza abandi. Reka tuje ku bwiza bw'amaso n'inyifato. Abigeme b'Abarundi baramenyekana cyane mu kugira amaso y'ubwitonzi, umunwa utarimwo uburyarya n'ururimi rw'ubwenge. Kera barasiga amavuta y'urutete canke ayo bavanye mu bintu bigiye bitandukanye kugira umubiri uronke isuku n'ubwiza bw'uruhu canke se bw'urukoba. Abigeme b'Abarundi barakunda kwambara impuzu zisa n'akatsi, ibitambara vy'amabara asa n'ubururu ndetse n'ayirabura, amabara atukura ndetse n'ayandi, bigatuma usanga umwigeme w'umurundi aberewe cyane. Abantu bagiye batandukanye ndetse n'abagabo mu gihugu cy'u Burundi babandanya bavuga yuko ubu abigeme b'Abarundi babandanya bifata neza, naho bivugwa ko igihe cyahindutse. Bavuga yuko abigeme b'Abarundi bagumanye kamere yo kubaha no kwambara mu buryo bweranda. Umwigeme w'umurundi azwi mu kwambara neza, kwambara nk'umweranda, kwambara impuzu zimukwiye, naho bamwe uwo muco bawutaye bakaba bariko bajana n'ibihe vy'abazungu. Akaranga kabigeme b'Abarundi ni ishusho y'umuco w'igihugu cyose, barangwa no kubaha abavyeyi no gukunda igihugu. Mu migenzo y'Abarundi umwigeme niwe yitwararika amahoro mu rugo, niwe akunda kubaka, niwe atanga inama y'ubwitonzi, ni nawe arera abana akabigisha ingeso nziza gusumba umugabo. Naho intara zitandukanye zifise imico igiye itandukanye, ariko zose kubijanye n'imigenzo y'abakobwa yo kwambara ndetse no kubaha bahurira ku kintu kimwe. Aho twovuga tugiye mu buraruko mu bice vya Ngozi, Kirundo na Muyinga, abigeme barazwi mu kugira impuhwe no gukunda gusangira n'abagenzi babo. Mu bice vyo mu buseruko nko mu Cankuzo no mu Ruyigi baramenyekana mu gucungera indero no gukunda imigenzo yo kutarenga ibigo, naho bamwe bagaragara ko uwo mugenzo bariko barawuta. Mu bumanuko nk'Ibururi, Imakamba, Rutana barafise umuco wo kwihangana no gukunda umuryango. Mu burengero nk'Ibubanza, Cibitoke, Muramvya na Bujumbura barangwa no kwishira hamwe n'akanyamuneza. Mu mutima w'igihugu nk'Igitega, Karusi n'Imwaro ni abarinzi b'umuco n'imigenzo y'igihugu, bafise indirimbo z'ikirango n'inyifato y'ubupfasoni. Tugarutse kandi ukuntu ubwiza bw'umwigeme w'umurundi bwagiye burahinduka nko muri iki gihe, ubwiza n'akaranga vy'abigeme b'Abarundi biriko birahinduka kuko isi iriko iratera imbere. Ariko naho byose bihinduka, umwigeme w'umurundi aguma ari mw'isuku, ubwitonzi n'ubuntu. Bariko bariga, bariyubaka, kandi bariko barafata iya mbere mu guteza imbere igihugu. Uyu munsi umwigeme w'umurundi si uwicara inyuma, ni umuyobozi, umunyamwuga ndetse umukozi w'iterambere mu gihugu, afise vyinshi aterera mu gihugu cy'u Burundi, ariko agumanya akaranga n'ubupfasoni bw'ikirundi canke se bw'umurundi. Mwomenya ko umwigeme w'umurundi kw'ishusho yiwe usanga agumana akaranga ndemano, naho bamwe bagaragara mu ntara za Bujumbura ndetse no mu gace ka Rumonge ndetse n'Igitega ndetse n'Ingozi, usanga bagaragara ko hariho abihindura imibiri, ugasanga bagomba gufata ishusho bafise bakayijanisha n'ishusho y'abazungu bakoresheje imiti canke se ibidonge canke se ibinabiriya bishobora kubafasha kugira ngo bahindure urukoba.
Nubwo biruko umwigeme w'umurundi ku bwiza kama asanzwe ari mwiza cyane gusumba ubwiza bagataraboneka, ubusanga mu ntara zose zigiye zitandukanye z'igihugu cyo Burundi. Abakobwa cyangwa se abigeme b'igihugu cy'u Burundi ni beza cyane, barafise ubwiza karemano, ubwiza kuvuga yuko ari natirere. Umwigeme w'umurundi arangwa no kwambara neza kandi akikwiza, bakambara impuzu zisa neza kandi bakikwiza, batagenda berekana ibi na biriya ku maguru yabo. Ibi ni biranga umwigeme w'umurundi, naho mu ntara zimwe zimwe nk'Ibujumbura mu gisagara ndetse n'Igitega mu gisagara bigaragara ko hariho abambara nabi, ariko abo nabo bakurikiza imigenzo y'abazungu bitandukanye neza n'imigenzo y'umurundi tumuziko. Umwigeme w'umurundi arazi kwakira abashitsi neza. Uzosanga umwana w'umwigeme canke se umurundikazi arangwa no kwakira neza abashitsi, kwakira neza abana bari bagiye batandukanye, haba ku rwego rw'igihugu, haba ku rwego rw'umuryango, haba ku rwego rw'amashirahamwe agiye atandukanye. Abigeme b'Abarundi bavifatamwo neza mu kwakira abashitsi. Ubwiza n'akaranga k'abigeme b'Abarundi ni umuco w'agaciro kadasanzwe. Naho isi igenda ihinduka, akaranga kabo ni ishingiro ry'Uburundikazi. Musanzwe muzi ko umwigeme mwiza ari isoko ry'ubwiza bw'igihugu. Ni muze dukunde, dushigikire kandi twigire ku bigeme bacu, kuko aribo bashingira ejo heza h'Uburundi. Nk'uko bigenda bishikirizwa n'amashirahamwe agiye atandukanye, kera umurundikazi canke se uyu mwigeme w'umurundi ntiyashobora kuba ashobora kwitunganiriza imigambi yiwe nk'uko bisabwa. Wasanga ari uwo kuguma ngaho atunganya ivyo mu rugo gusa vyonyene. Ariko ubu abarundikazi canke se abigeme b'Abarundi barabandanya babyifatamwo neza mu bijanye no kwiga amashure, ndetse bamwe bari no mu nzego za leta, kandi ugiye kubaraba usanga baratunganije ibintu vyabo neza, ugasanga bagaragara neza imbere yabo barongoye. Uhereye ku bwiza bwo ku rukoba, ukagenda ku ngeso zabo, ukagenda no kwibina biriya bigiye bitandukanye, abarundikazi babandanya bavyifatamwo neza mu buryo ubu canke buriya mu gihugu, haba abari mu ntwaro, haba abari ku mashure, haba abari mwibina biriya bigiye bitandukanye mu mihira. Eka umurundikazi ni mwiza cyane kandi ateye igomwe. Abigeme b'Igitega ni umutima w'Uburundi, niho hagiye havuka imico myinshi y'igihugu. Abigeme baho bazwi mu ndirimbo z'ikirundi, mu kuvuga neza no mu gucunga ubuhinga bw'imigenzo y'ubugeni n'imidiho y'Uburundi canke se umuziki w'Uburundi. Ubwiza bwabo bwerekanwa n'ukuntu bakunda kwisiga amavuta ndetse bagasa neza mu buryo kavukire, kwambara impuzu zisa neza kandi zikwije. Abatarabikora mubandanye mufyonda subscribe canke se sabone, ndetse mutibagiye kugira share, comment na like kuri Bahati Info TV. Bye bye.